Mwiriwe mwese mwahisemo gukurikira Radio PCFM ijwi ry'Urwaruka, tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri wa 30 ndamukiza umwaka wa 2026. Amakuru yacu mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio PCFM akaburungu.com, mukatwumva ikibiriraho. Nayo iyi radio mukayumva amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Amakuru twabateguriye ashamikiye kuri izi ngingo nyamukuru. Abanyagihugu batatu nibo bamaze kumenyekana ko barashwe n'intwazangabo mu gipolisi ahitwa Imparamirundi bazira gushora ibidandazwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Imiryango yabo irasaba ubutungane. Mu Burundi nta matora yizewe ashoboka, kanatsinda umwanya n'umwanya umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ashobora gutanga imihoho kuko ibyo yakoze bishobora kutamwerera. Muri aya makuru muraza gukurikira umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana. Abarundi bakwiye guhaguruka bakanka kagaye ko kubandanya gucurwa bufuni na buhoro nkuko bishikirizwa na Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Kubwo akabona izo nguva abarundi bazifise navyo muca muvyumva mukanya. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafite n'andi avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jack Krista inamahoro ngirende yabashikirize nk'abandi ko ndafashwa nayo zirakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese ido nido. Radio PCFM. Kera bakarite gucu bavuga bati ibugabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyanke gareho. None ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Nuko ni abantu bazovuga ngo leta duhe leta ntaco izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko muri hano vyorase ibintu vya vyorase sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje vyorase. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi biza byaragatanga Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisha aca twara ukonye je urabibaza ndabizi je urabibaza ndabizi indabo ibazwa yaje genda kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko babibona abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara. Nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira gateka kamwe twamye. Ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba. Nabo abadede babuko nyene niyo bazobabari uca gusa no guhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na bucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo twese tugomba kujamo tukumva yuko ari uga dutega gusoza twese turi hamwe. Ico nibaza abarundi twese ico coco nico ku munsi w'ejo narimpejeje kubibabwira haribonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi abanyagihugu barashwe n'imwe mu ntwazangabo mu gipolisi babahora kuba bari bashoye ibidandazwa byabo mu Rwanda. Abanyagihugu bo bavuga ko batekewe n'inzara izura inzara mu gihe habereye iryo bara ari Imparamirundi atamunyagihugu yemerewe gushora ikintu na kimwe mu bihugu bibanyi. Abo barashwe imiryango yabo igasaba ko ubutungane bwokurikizwa gutyo iyo ntwazangabo yakoze iryo bara igahanwa hisunzwe amategeko. Geoffrey Karangwa
hari nka saa 9 z'umuhingamo ubwicanyi budasanzwe bwabereye kuri zone Mparamirundi intara ya Kera ya Ngozi. Urongoye igipolisi aho Mparamirundi yafashe abanyagihugu bivugwa ko bari bashoye ibintu mu gihugu kibanye cy'u Rwanda babiri. Abo banyagihugu yaciye abazana kuri zone, ubwo nyene aca agira ko abarasi igihutihuti baca barapfa ako kanya. Abanyagihugu barashobadutse baraba ibiriko biraba aho nyene. Uwo arongoye igipolisi yaciye agenda azana uwundi munyagihugu umwe, nawe nyene ashitse amurasira imbere y'abanyagihugu, yagiriye ko acikana nawe nyene. Guserukira igipolisi mu gace ka Mparamirundi muri komine Kayanza intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi niwe yagirizwa kwica abo bagabo babiri n'uwo wa gatatu bikekwa ko bakora urudandazo rwa magendu baja mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, nkuko vyemezwa n'amasoko yo mu gipolisi hamwe n'incuti y'umwe mu bishwe. Abo bagabo batatu babanje gufatwa hanyuma bajanwa ku kirindiro c'igipolisi c'u Burundi PNB imbere yo kwicwa barashwe. Amasoko yo mu gipolisi muri ako karere avuga ko hari amabwirizwa atanditse yatanzwe n'abategetsi bakuru yemerera kurasa umuntu wese afashwe ariko araja kurangura canke gutwara ibidandazwa vya magendu vyerekeza mu Rwanda. Naho biruko ivyo ariko ntibirigera vyemezwa ku mugaragaro n'abategetsi b'u Burundi. Agace ka Mparamirundi kari hafi cyane y'umupaka w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, kamaze igihe kinini kazwi nk'inzira nyamukuru y'urudandazwa rwa magendu nk'uko bivugwa n'abarongozi bo muri ako gace. Umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda uguma urangwa n'amakimbirane agenda agaruka mu karere k'ibiyaga binini. Aha abanyagihugu baba mu mipaka u Rwanda rurirako n'u Burundi bakaba bidoga bavuga ko ibidandazwa bahora bashora mu bihugu bibanyi harimwo n'u Rwanda batakironka uko babishora muri ivyo bihugu bibanyi, ariko guca bibaborerako bikaba biruko mu gihe atazindi nyishu abategetsi b'u Burundi barigera baronka kubijanye n'ibidandazwa bahora bashora hanze y'igihugu. Philbert Karangwa urakenuye. Ariko kuri iyo nkuru nyene abanyagihugu barakwiye kwanka kubandanya bicwa bazira ubusa, ahubwo akabahamagarira kuja hamwe bakagwanya uwo wese agomba kubahohotera naho yoba ari umupolisi afise inkoho. Bishikirizwa na Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka. Ako kamo Rose akaba agateye inyuma yaho bahagandaguriwe bunyamaswa abarundi bafatiwe Mparamirundi bagirizwa gushorera ikawa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, mu nyuma bakicwa n'inzego zijejwe umutekano. Rose akabona ko mu gihe inzara mu Burundi zuri inzara abarundi bakwiye guhaguruka bakagwanira agateka kabo. N'ubu tumukurikire. Jewe niyumvira ko kandi ndabisaba abanyagihugu ko batagira ikibatabara, nibafate ntibabe isubire kugenda ari umuntu umwe, bumvikane baje baragenda ari umugwi munini iyo bafashe porogaramu, hanyuma barabe bonyene bige ikintu bitwaza cyo batabara. Ubu ko umupolisi ari we mwasi wanyu ari wabica, iva ko namwe mumenye ingene mwiyaruganiza mugashobora kwitabara, kuko nimugira ikibatabara. Jewe niko mbwira abarundi bari mu gihugu ko vrema baragowe. Umuntu yishoreye utuntu twiwe nadushore yashaka bagahita bagafata bakamwica vrema. Umupolisi wenyene agafata akabarasagura ngo bacoye ikawa, bari kubareka bakayishora bagahita bakababaza igituma cange bakayibaka bakababaza igituma bashora handi. Bayishora kuko bashonje, bashora aho babona baronga amafaranga. Mwebwe muyabimye mugatuma basonza badashobora kugaburira imiryango, mwagira bagire gute? Isolisiyo mwabahaye y'ukugira ngo bashobore kubaho niyi birateye isoni, birababaje. Rero jewe ndababarira ko abarundi bonyene aribo babwirizwa kwitabara, kuko mutitabaye nta muntu n'umwe azobatabara. Nimureke kunuma kuja mu nzu ngo bice usohotse bamwice namwe ngo munume. Ivyo n'akamaramaza. Mubwirizwa kuba abantu babwirizwa kumenya ko babwirizwa kwibako, kuko ntimugira gitabara. Rero ndabibasabye kuko ivyo n'ibintu bitigeze biboneka ko umupolisi abona abantu ngo bashoye ibintu agahita agafata akazana ingoho akabarasa, ari we yoberetse inzira iyo bakamaramaza. Ivyo n'igihugu kitakiri igihugu. Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka yari kuri mikoro ya Fiatel Tori Haragiramungu. Umwanya n'umwanya arashobora kubirinda ikoraniro kaminuza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye agatanga imihoho ku kibanza cyo guhiganirwa umukuru w'igihugu mu matora yimirije.
Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD akaba avuze ibi yisunze akajagari karanze ishigwaho giwe ngo azoserukira umugambwe CNDD-FDD. Abivuze kandi yisunze ikoraniro kaminuza yatowemo ryabaye igihutihuti kandi mu kanywa babo. Kurikira Epitas Nshimirimana. Twebwe mu mugambwe MSD nta kintu kidasanzwe tubona kuba umugambwe CNDD-FDD warabitangaje ko Evariste Ndayishimiye ari wazowuserukira mu byo bita amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Ni imikenyuro isanzwe y'abadede itagira umutwe n'amaguru, wanashaka ejo canke hirya y'ejo ntihaze hagira uwo bitangaza nimwabona habaye irindi koraniro ridasanzwe rigena uwundi mukandida canke mbere na Evariste ubwiwe agakura y'iyo kandidatire, kubera ko ibihe vya politike bihari uyu munsi kumbure sivyo bizoba bihari ejo, si navyo bizoba bihari mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. ashobora kuba yibaza ko ari imikenyuro myiza akoze ko afise ivyo akenyuye nk'abandi, mugabe ibizoba ejo canke hirya y'ejo canke mu mwaka uza n'ibindi. Urumva rero ivyo ni ibintu bisanzwe, ni nkaho ata kintu gishasha kibaye, kubera n'ubundi nta matora ariho mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. ibihari n'ivyo nyene vy'abadede vyo kwiyandikira amajwi bashaka no kugabangana ibibanza bibafasha gutabagura no guhamba igihugu, nta kindi. Ubundi yaba mu Burundi hari ko harategurwa amatora ashingiye kuri demokrasi, kuvuga munsi hirya y'ejo yemeza ko yemeye kuba umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, bari guca bahaguruka bakamwiyamiriza kuko yari ahejeje guhonyanga amategeko mu gutangaza ko agiye mu mahiganwa ataragera kuba, mu gihe hariho ayandi mabanga y'umukuru w'igihugu vyitwa ko agifise. Noneho uravye n'ivyirirwa biraba hirya no hino mu gihugu, ukaraba imyambaro y'umugambwe CNDD-FDD abanywanyi bawo birirwa bambaye, ntaho bitandukaniye n'imyamamazo y'amatora yamaze gutangura. Ivyo vyose rero bigaragaza ko atamatora ari mu Burundi, kuko nta mahiganwa y'ukuri abaho. Kira noneho urabona ko iyindi migambwe yose yakumiriwe, nta mugambwe uriho uri kurahiganwa na CNDD-FDD. Twebwe twohiganwe nabo baratwirukanye baduheza hanze, batubuza uburenganzira bwo gukora politike. Nta muhagarikizi ivyo twokwita umugwiseni wigenga uriho, kuko wanashaka iyo haba hariho umugwiseni wigenga wari kuba warasohoye itangazo ukiyamiriza ibiriko biraba. Binashitse amatora kanaba azoba ari ikinamico yo kwihagira ubutegetsi no guhonyanga demokarasi, nk'uko uwo mugambwe CNDD-FDD wabigize ingendo n'ubunyene tumwumvirize. Ivyo bita amatora ntibizoba ari amatora yubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga amatora, ahubwo bizoba ari inkinamico yeruye atahihuriye n'intwaro ya demokrasi, ahubwo bizoba ari vya bindi nyene vyo kwihagira ubutegetsi no kwiha ibibanza uko bavyishakiye. Ivyo navyo rero simbona n'igituma barinda kuyogereza ko isegenya ry'amafaranga y'amamiliyaridi atagira uko angana. Bari kugomba bakabandanya batiriwe baragira ivyo bita amatora, nk'uko na Ndayishimiye yavuze ko amatora kubwiwe abona ko atarakenewe. Urumva rero ko atari amatora bategekanya gukora, n'inkinamico n'ibintu vy'imikino nyene ya CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD uramaze imyaka irenga 20 uri ku butegetsi, kiretse amarira n'amaganya gusa abarundi babona ku ntwaro y'uwo mugambwe. Namwe murabizi ko atakintu na kimwe ciza abarundi bawibukako.
dushake dufate kino kiringo ca Ndayishimiye kiretse konona no gutoba igihugu, ngira ngo murabona neza ko igihugu camutaye kuwa amazi kurongora ivyo ashoboye no kwirirwa gutambira abarundi no kubagirira ibicuba vyo kubatwenza, kandi bigorewe ayatavugwa. Yarananiwe gutorera inyishu ibibazo vy'ibitoro mu Burundi. Imyaka maze ku butegetsi ni nayo ivyo bitoro bimaze bitaboneka. Imyaka maze ku butegetsi ni nayo ifumbire n'amafaranga mvamakungu bimaze bitaboneka. Ubwicanyi, gupfungira abantu busa, kubangaza no kubanyaga ivyabo nivyo birangwa mu Burundi. Urumva rero vyatashoboye gukora mu gihe amaze kuri ubu butegetsi ntiyohava bishobora uyu munsi naho wonashaka agafata n'ico kiringo canke agafata n'ibindi bibiri, kiretse gutabagaza igihugu no konona igihugu. Nta kindi abarundi bo kwitega kuri Evariste Ndayishimiye bisobanura ko imyaka indwi yindi igiye kuba ikiziriko abarundi bambaye mw'izosi, yongera ihinduke urusyo abarundi bikoreye, yongera ihinduke umubabaro utagira ukungana wiyongera ku bisebe bijejeta umubabaro basanganywe bamaranye iyi myaka yose ari ku butegetsi. Twagomba tubonereho akanya ko gusaba amakungu na cane cane abahagarariye amasezerano ya Arusha, amasezerano uyu munsi muzi ko kuva mu 2015 yasenyuwe, bigatuma abarundi baguma mu mibabaro gushika n'uyu munsi. Tubasaba kutabandanya birengagiza ibiriko biraba mu Burundi, tukagira ko tuvunira akagohe abarundi ko badakwiye gusamazwa n'iyo mikino itegurwa na Ndayishimiye n'umugambwe wiwe, ahubwo bahaguruke basubire bitera iteka mu kwisubiza umutamana no mu kusubiza igihugu cacu kigeza ahatavugwa, kandi abarundi ntibihebure kuko biracashoboka. ubu akaba yari umunyepolitike Vitas Nshimiyimana avugira umugambwe MSD. Kuri iyo nkuru nyene abarundi bose iyo bava bakagera bakwiye guhaguruka bakanka ko Evariste Ndayishimiye n'umugambwe wiwe CNDD-FDD babandanya basubiza inyuma igihugu, nk'uko bishikirizwa na Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Abambere bo kurwana urwo rugamba nabo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, kuko nabo barushe mu bandi. Kurikira. Akubu na kazoza ku Burundi biri mu minwe y'abanyagihugu, ntibiri mu minwe y'abo batware abiyita batware, kuko iyo utwara utunganiriza abutwara, uteza imbere abutwara. Ariko murabona ko intwaro ya CNDD-FDD ku mutwe hari Ndayishimiye ari igihushane cy'icogombye gukorwa kugira ngo Uburundi bashize mu mago batagira ukwangana abarundi bavyikize. Nta wundi azobikora, ntituzerinze abarundi duhagurukire rimwe. Nta uzoza kudutunganiriza, nta uzoza kudukura kwaya magorwa turiko turashirwamo n'umugambwe CNDD-FDD mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu byamaze gupararangana, kiretse mu nziwe ku Kirimba aho yama ariko arihaya ko afise ivyarya vyinshi, afise ivyagaburira abana biwe vyinshi, abandi batuitse uwavubi, abandi inzara iri mu kubahenura. Ibice 99% by'abarundi baragowe. Uburorero murabuzi ni bwinshi, byankenegwa byotumye by'ukuri abarundi babaho nk'abandi banyagihugu bo mu bindi bihugu byose. Umugambwe CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu awukomokamwo barabipararanganije byose. Murabona ko abarundi basigaye bagenda n'amaguru, igitori baye imyaka idaharugwa atacu ishika 5 n'umunsi. Murabona amavuriro nta miti, murabona amashuri abana bicara hasi nk'imbaragasa, nta ntebe z'ishuri. Abaganga bo barahavuye bigira inama yo guhunga, hafi 60% y'abaganga bagiye kurondera ubuzi mu mahanga. Murumva rero igihugu nk'icyo, aho umurimyi ataronka ifumbire mufasha kugira ngo agwize umwimbu, aho umurimyi naho bishika
utwo dukeyi yimbuye adashobora kudushikana ku masoko kubera ata miduga ishobora kugenda ko ata gitoro, murumva ko ivyo vyose bifata ico bita ubutunzi bw'igihugu. Ubutunzi bw'igihugu mu bisanzwe buhera ku muntu, ku munyagihugu, ariko murabona ko ibintu byose byamaze gupfa. Hageze cyane hararengeranye ko abarundi bahagurukira rimwe nk'umugabo umwe. Abarundi twikuramwo ubwoba ko intwaro ya Ndayishimiye ikorera ku gikenye. Ndereyimana akabona ko mu gihe himirije amatora atamunyagihugu n'umwe akwiye guhohoterwa nk'uko vyama vyibonekeza mu bihe vy'amatora. Ndereyimana agasaba abarundi na cane cane abo mu mugambwe wiwe kudahungabana ngo bite kuri songoye, kuko nubundi atamatora azoba, ahubwo abarundi bazoshikirizwa ivyamaze gupangwa n'ubunyene. Tumwumvirize. Twebwe ico dusaba abanywanyi b'umugambwe IPD Zigamibanga, turavuga tuti nta matora aba icambere cyo, bazodutangariza ibyo bateguye. Iyo bize nabi yimifu bace kure, ntimuje guhangana, buhoro buhoro ibintu bizotinda bije mu buryo, kuko ikibi ni cama kiganza imyaka yose hazogera igihe bihere. Niko isi imeze. Abakorera nabi abanyagihugu burya ntibabandanya ngo bize byijana. Hanyuma haracari umwaka wose uri imbere, guhera ubu gushika amatora, ico bita amatora naho tuvuga ngo n'ikiringo bihaye bazita ngo uno musi amatora aratanguye, ariko nta matora azoba hari kuko bazodushikiriza ibyo bateguye. Muri ico gihe rero muri uyu mwaka harashobora kuba impinduka z'ibintu byinshi, ibintu byinshi bishobora gutuma n'uwo nyene muvuga ngo bamwongeye ikiringo ashobora no kudashika kuri ico kiringo. Muri ibyo bita amatora, muri iyo nkinamico y'amatora ashobore no kutagishikayo, kuko no mu mugambwe we barara ntibuca kubera bavuga bati amagorwa twamyemo ntidushobora kuyabandanya. Murumva rero si urugamba rw'umugambwe IPD Zigamibanga wonyene, ni urugamba rw'imigambwe yose itavuga rumwe na leta, harimwo n'umugambwe uri ku butegetsi, kuko abavyumva kumwe na Ndayishimiye n'abantu badashika ijana. Uwo akaba yari Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye, mwakoze mwese mwayakurikiranye. Nshimire uruganda rwacu rwatororokanije, ntibagiye Ivirakoze ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nawe jewe Krista inamahoro nariko ndayabashikiriza. Ndabike banure.